Mwaramutse uno munsi ndashaka kuvugana n'abantu muri Cape Town ariko South Africa muri rusangi. Cape Town ni umuji nabayemo cyane, ni umuji naronkeyeho amahirwe adasanzwe. Kavuze wa Murundi kazi yavuga ko u Rwanda yaronkeyemo amahirwe, nanje Cape Town yaronkeyemo amahirwe adasanzwe narawuhezagiramo cyane birenze. Ikindi ni umuji novuga ko warimo abarundi bisangije ikintu kimwe. La majorité benshi muri bo bari abantu b'abajene bugwaruka bariko baza gushakisha ubuzima, nta kubera hari kure dufata y'umupaka ntabwo wasanga aricyo kimwe nk'abarundi bari muri Tanzania canke kumbure mu bindi bihugu. Donc bari abajene bacengetereye bagiye kuronderayo ubuzima. Novuga ko nta famille, novuga papa mama bakuze bariyo barenga batatu. Jeyo nibuka neza ari famille imwe, papa mama n'abana n'uwundi mu mama yafise abana. Hashobora kuba kumbura bo ntamenya kubera Cape Town atari umuji mutoyi, mugabo kandi kubera abarundi twakorana imisi mikuru benshi narabamenya. Alors abo bantu ico babisangije nuko yaba ariko ashugurika ibintu byo gushugurika mu Giswahili n'ubuzima bwiwe, ariko yiruka n'ubuzima bwiwe, wasanga amatiku ari makeyi cyane, make gose. Sivuze ngo ntiyari ahari kuko kenshi na kenshi amatiku ntayamenya iyo uriko wiruka n'ivyo wawe, mugabo buri muntu hariko yiruka n'ivyo wiwe. Hari utuzi duciritse watangura gukora bayaronse, bamwe bagaca barondera impapuro zindi bagakora ubundi buzi nk'ubwo bwa security, abandi bakaja mu mashure, eventuellement bakaronka ubuzi bubaye mu mashirika, abandi bakaja kudarandaza muri za Mozambique gutyo. Abajene bamwe mu masalon de coiffure, bari abantu mbega bariko barondera ubuzima birukanga, nta bintu vy'amatiku wasanga birimwo. Ivyo vyaca binafasha na community y'abarundi yuko tutama mu bintu vya kabajende, twahura bibaye ngombwa ari nk'umunsi mukuru tugiye gutegura, tukawutegura tukawukora tukawuheza tugasura mu mirimo yacu. Nta sokwe niruze twamamwo, nta competition y'amatora twamamwo kuko umuntu yabaye kureruka n'ivyo wiwe. Ariko ubu ndiko numva yuko ngo muri Cape Town ngo hari imigwi ibiri, umushigikiye abadede uwundi ngo ushigikiye abandi ntiwombaza. Nashaka ico nashaka kuvuga donc ukaba uri Umurundi uri Cape Town canke handi hantu hose hari ivyo bintu vy'imigwi ibiri, ca wigira ku ruhande mu bintu vy'akajagari. Kirazira guparticipa, ndaza givuga oya bajya abantu bashaka dutwara ijambo dararara, rekada. Ivyo bintu vy'ama communauté muri rusangi nta kintu na kimwe regarema bimaze. Ni communauté nyene mushira hamwe kujya mugira club canke umuhari, muza muraja kunywa ugwagwa ku kabare, mukaza muraja kukina makarata. Nta yindi avantage nimwe ifise atari gusocializa. Or iyo gusocializa haciye hajamwo isumu, sinari kuvuga isumu physique, kuvuga isumu toxique, novuga sociale. Iyo societe, iyo socialisation ntiba igishobotse. Niyo mpamvu mvuga ni ubonye harimo amacakubiri nk'uko ubamo division nk'izo, wewe uca wikurira akawe karenge kuko ushobora gusanga bigukwegeye. En effet hariho umuntu umwe ngo bahaye warning babwira ngo niyaja muri uyu mugwi uriya angwa agiye mu Burundi bazomukorera ko. Urumva yuko bishobora no kugukwegera mu gihe ugiye mu Burundi washigikiye umugwi canke uriya. So wirinde mu vy'ukuri no participer kiretse bibaye ngombwa. Nico novuga muri make kuko navuze ko bikomeye hiyo umuntu aciye ubwenge yorinda guparticipa. Sawa, mugire umunsi mwiza.